Abagwizatunga babiri nibo basanzwe bajana igitoro mu ntara ya Kirundo. Uwa mbere ni uwitwa Kalfan, uwa kabiri nawe akaba ari uwitwa Gwasa Salvatore. Isoko ryacu mu ntara ya Kirundo ryemeza ko bamaze indwi hafi zibiri bahagaritse ico gikorwa. Kalfan ngo yabaye arabirika kuko abari muri leta bamwisha igitoro bakoresheje amabo, ariko bakamuriha batevye cyane nk'uko bivugwa n'isoko ryacu. Ku ruhande rwiwe umugwizatunga Gwasa Salvatore nawe yabaye arahagarika kujana igitoro aho mu ntara ya Kirundo kuko buramatari w'iyo ntara amutoza amahadabu y'umurengera ngo bamwagiriza ko ahindagura ibiharuro vyerekana uko amaritiro y'igitoro angana. Gwasa Salvatore imisho hazanye igitoro abategetsi batonda ku ipompe yiwe agiye kuraba index ukuvuga byo bintu biharura uko nyene essence amaritiro ameze. Rero ubwa mbere mu isi yahera cizanye bihindura abakozi bamuca miliyoni 10 uheze kandi yarasaba kizana n'undi kandi abakozi babihinduye bamuca miliyoni 5. Aragerageza kubasigurira yuko ivyo hoba hafuma abana abakozi bakabafunga ivyo kuja guhindura ipompo batabije batabije amenya baranka. Nawe yahisemo kubihagarika rero tugatuma n'indwi zibiri atagitoro ngaha mu ntara Kirundo gihari. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bamenyesha ko bari mu ngorane biturutse kuri ubwo bukene bw'igitoro. Isoko ryacu rimenyesha ko ubu gitoro bakigurira kuri magendo, icupa ry'ilitiro n'igice rigugwa amafaranga arenga 18,000. Ibituma n'itike yo kwiyunguruza ica iwumurengera. Twebwe abenegihugu bo mu ntara ya Kirundo turafise ikibazo kandi ikibazo giteye ubwoba gituma ubuzima bwa misi yose buhagarara. Hagahera n'ikuzi igitoro nk'agatoro. Ikibuni cuzuye bamwe barakigurisha 20,000 kwiyunguruza aho umuntu ahora atanga 3,000 acatanga 6,000 aho umuntu ahora atanga 10,000 acatanga 200. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bidoga bavuga ko ubwo bukene bw'igitoro buje kwiyongera ku ngorane y'ubukene bw'isukari bamazemo igihe kitari gito. Uruganda rwa RPA rwarondeye kuri telefone Hatungimana Albert buramatari w'intara ya Kirundo ariko turamukena.